Nzero umwaka w'ibihumbi 2021 ishure ryisumbuye Lycée Technique de la Plaine ryo mu gisagara ca Bujumbura ryari riramutse ritanga impapuro z'umutsindo ku banyeshuri bahejeje mu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2019 ushira ibihumbi 2020. Abanyeshuri baronkejwe impapuro z'umutsindo kuri Lycée Technique de la Plaine bakaba bangana amajana 254 bo mu bisata bitandatu bitandukanye nkuko vyemezwa na Bizimana Dieudonné aserukira iryo shuri imbere y'amategeko. Bisata bitandatu dufise ibisata bitandatu. Turafise igisata ca électromécanique, turafise igisata ca informatique de maintenance, ca électricité industrielle, nivyo bisata vyatanguye kuvuka ubwa mbere. Hanyuma hariho n'igisata ca informatique de télécommunication, hariho n'igisata ca informatique de gestion n'igisata ca banque et assurance. Ivyo byose rero byari bifise abanyeshuri bategerezwa kuramurwa uno munsi bangana n'amajana 254. Abanyeshuri baronkejwe impapuro z'umusindo kuri Lycée Technique de la Plaine yaragaragaje umunezero afise, yongera arashimira Imana n'abayobozi ba Lycée Technique de la Plaine, atibagiye gushimira vy'imva mutima abarezi bo kuri iryo shure, ati mwaratubereye abavyeyi. Kabiri ndafata umwanya wanje nshimire abayobozi ba de la Plaine, nshimire abarezi bose twabanye ku ishure rya de la Plaine mu myaka 3. Nashaka ndabashimire ku bwitange bwabo bakoze, bagaragaje batugaragariza nk'abana babo, baratuweze badufashe nk'abana nabo tubafata nk'abavyeyi. Mwarakoze cyane, reka nsabe bagenzanje b'abanyeshuri babakomera amashi kuko bakoze ibikorwa by'abavyeyi. Kubibaza igituma abavyeyi bashima gutwara abana babo kwiga ku ishure ryisumbuye Lycée Technique de la Plaine ku bwinshi aho kubatwara ahandi, Dieudonné Bizimana aserukira imbere y'amategeko Lycée Technique de la Plaine ati abavyeyi cyo kimwe n'abanyeshuri barumbira iri shure kuko bashima ubumenyi buhatangirwa, ukwitwararika abaregwa, kubumviriza hatibagiwe iteka bahakura. Bashima ubumenyi tubaha, bagashima ngene tubitwararika, bagashima ngene tubumviriza, kuko iyo uri kurumviriza umuntu uno munsi agusabye ikintu ejo aragaruka. Mugabo iyo umuntu agusabye ikintu ntukimuhe ejo ntagaruka. Ni kuvuga rero niyumvira yuko badukurikirana kuko hari akamaro bifise, kuko tumaze kuramura abanyeshuri benshi, kandi abanyeshuri bose tumaze kuramura aho bari mu ma entreprise ntibidoga, n'abagiye mu kubaka izabo byonyene barafise indero, birabaha indero, ni ukuvuga nagateka bakurikira rero hagateka kari. Cyo tumahaza nuko nubwo bumenyi twama turiko turabaha, n'uwo mwitwarariko twama dufise uko uwaje adutumbera tumutunganiriza neza, nuko umuvyeyi yajazanye umwana wiwe azi neza yuko tumugorora tukamuha indero nziza, hanyuma kandi agataha atahanye ubumenyi. Ico kiratuma uwo ari we wese ashobora kubaza ati mbega iri shuri rya Lycée Technique de la Plaine ritumbereye hehe. Hanyuma kandi benshi barabibona kuko ibyo dukora si byinyegeje, ntitubikora mu kinyegero, barabibona. Nuno munsi honyene we waje ngaha wabonye abantu ngena byari bimeze, wabonye ngena dutanga ama diplome, wabonye organisation integuro ngena imeze kuva mu ntango gushika mu iherezo. Ico umuntu ashobora gushima ikintu ku muntu kuko akibonye cyangwa kuko yacumvise. Abanyeshuri baronkejwe impapuro z'umutsindo bakaba ari urunganwe canke promotion igira 13 mu migambi ya kazoza. Lycée Technique de la Plaine ngo yifuza kugurura kaminuza yayo mu ntumbero yo korohereza abanyeshuri bazoba bahejeje kuri iryo shuri. Ubwo rubanza rwo gutanga impapuro z'umutsindo kuri Lycée Technique de la Plaine rukaba rwasozerewe no gusangira hagati y'abanyeshuri baronse impapuro z'umutsindo, abavyeyi babo, abarezi cyo kimwe n'abarongozi ba Lycée Technique de la Plaine.